Dukora amakara abiri atandukanye. Ubwoko bwa mbere ni ikara rimwe ryaka amasaha 6 nkuko muza kubibona. Amasaha 6. Hariho n'irindi kara ritoya rikoresha yaba mu masosiyete asanzwe yaba mu bene gihugu. Naryo nyene ikiro kimwe gishobora kwaka hagati isaha imwe n'amasaha 2. Ubwo tuko turaraba umufuko umwe w'amakara. Aho nagenda baza abakora amakara. Kugira ngo haboneke umufuko umwe w'amakara habaciwe niburi ibiti 5. Ari biti binini abari biti 4. Mwiyumvire rero yuko imifuko yamija mu gisagara muce mwiyumvira ibiti biba biciwe. Ni machine isanzwe ikora amakara manini. Rero iyi niyo rikora ryakara ry'amasaha 6. Turashiramo hano tugasubira kandi tukayikoresha uko bisanzwe. Iyi ni machine ya mbere. Ibi ni yaga nkuba. Hariho n'indi machine hano. Isanzwe ikoresha amakara ya matoya. Turayikoresha. Turayikoresha mu gukora bisanzwe igasohora ikara. Aha ducishayo lo mélange. Turafise ingene du mélange ama produit yacu. Ni dufa ku mélange ko ariko kose. Turashiramo hanyuma ikara rikaza gusohokera hari. Turabona imicafu hano. Ndibaza niyo mu hinguramwo ikara. Iyi c'est le biochar. Aha uko mubona tumaze kugira le mélange. Mélange irimwo y'ama produit. Iri kara mubona ngaha. Niryo ryaka amasaha 6. Rirafise imbabura yayo. Turaza kuyiberekana yo nyene imbabura yayo. Iri rero urarishiramo muri iyo mbabura. Nkuko tuza kubibereka. Gusa si imbabura yari yose. Imbabura yari yose. Nabona ko ari ikintu kinini. Imbabura yayo yinjiramo iri karanyana. Iri ifite imbabura yayo. Yego. Tugira afise imbabura yayo. Imbabura yayo yinjira muri karanyana. Hanyuma cajyaka amasaha 6. Nyiriwe canke mwaramutse bivuye naho muherereye nkuko maze kwimenyeraho micro ni je nyene Janice Fosho. So uyu munsi rero mbere na mbere ko dushika ku ntumbero yatuzanye ngaha ko murabona ko turano heza ahantu hakorerwa imirimo yo kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu cacu muri rusanga. Ariko before ko dushika kuri iyo etape reka tumaye dufate turibuka dushimira Imana turi mu mpera z'umwaka ariko ama challenge menshi beshoye ko tubura abacu twa turi bazima rero tuze turibuka gushimira Imana. By the way turibuka gushimira Imana kuba yaturinze kuva au début gushika two turashika mu mpera z'uyu mwaka. Rero munyemerere ndababwira icatuzanye ngaha. Rero tumaze iminsi murabona tugendera mu gwaruka cyane tugendera mu bajene bakora ibigiye bitandukanye. Muramaze noneho kubimenyera ko televiziyo yacu ihari kugira ngo ifashe ugwaruka canke se yerekane ivyiza vy'igihugu mu makategori yose. Rero uyu munsi twagendeye umujene turi neza mu gisagara ca Bujumbura ni muri quartier Carama beshi murahazi. Niho twagendeye umujene akora amakara ayahinguye mu micafu. Abantu benshi dukoresha amakara akozwe mu giti abandi muzi ngo ibizuku ibiki. Rero navyo bisa nkavyo ariko yoyo hariko harimwe akabijya kuko uraza kubona ukuntu bihingurwa. Turaza kubona ama etape amakara ukuntu akora bwoko akora bw'amakara uko bumeze byinshi turaza noneho kubimenya. Nanje nta byinshi nzi ariko byinshi turabimenya. Ariko nibutse utarakora subscribe making sure ko wakoze subscribe. Ni ukuri complex ari ryambera by'iganiro wibwe gukora subscribe. Nyamba naho warusanzwe uri umukunzi wa change so munywanyi wacu turasangiza nabandi. Rero before ko twinjira indani murabona company zina yayo yitwa Geneco Bio Company. Ni company nyene nayo babwiye ikora amakara mu micafu. Murabona miso yabo ni kugira ngo Jean ibi bintu zokoresha ibiti dukuri ibidukikije tuvyonona ko nahanya harimwo akarusha ari iterambere ku gihugu. Umugambi mwiza objectif ya murabona ko ihari kugira en fait muri rusangi ni kugira ngo igiti canke se ibidukikije bize biraronka uburyo nabwo bishobora kugira ngo igihugu caje gikomeze kugira n'akayaga keza muri rusangi. Rero reka munyemerere twinjire kugira ngo tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Turabe mu boss mwenyewe tumuganize tumenye byinshi mu bimeze neza. Uko mubibona rero uno mu boss canke se n'umujene
muri yose murabona ko atari umuntu akuze gose nk'ubu nibaza mukifumva ngo company ngo runaka mwamwibaza ko ari umuntu akuze papa abatama nyene barondekera ariko murabona ko no mujene si umuntu akuze cyane gose wiravye ku maso sinzi ko atari physique apparence physique ariko urabibona ko ari umujene mufre moze neza amahoro cyane yego turi n'iteka ryo kubagendera turi n'iteka ryo kubona ibikorwa nk'ibiko bikorwa n'umwana w'umurundi kandi akiri umujene n'ivyiteka cyane Ego turabashimiye cyane. Ego tuvuza Noheli nziza by the way n'umwaka mushasha mwiza. Noheli nziza ya twese. Ego. Kandi n'umwaka mushasha wa twese. Tubaha ikaze muri Janico Bio Company. Ego. Ni shirahamwe rihingura amakara ya kijambere. Benshi bakunda kuyita ko ari bizuko ariko si bizuko. Ego. N'amakara ya kijambere. Ego. Ego. Ni mu gihe nayiko ndabivuga muri introduction ndiko ndavuga ko hari byinshi bigiye bitandukanye mukorera hano amakare y'ubwoko bwinshi bigiye bitandukanye je nabibonye nta bakunda baza kugenda babibona araza no kugenda dusigurira byinshi bigiye bitandukanye ariko before yuko dushika kuri byinshi cyangwa ku ntumbero yatuzanye hano ushaka kutwidondora tukakumenya tukamenya byinshi bigiye bitandukanye mbere yuko tuja kuri etape katubwira icyumviraho cyavuye n'ibindi bigiye bitandukanye ariko mbere na mbere manzo twidondore mu murakoze cyane imbere yo kwidondora reka ndabaha ikaze uko namaze kubaha ikaze rego mikaze n'abari bose bariko baradukurikirana rego jewe nitwa Niragira Juste nkabandi umwe mu bajene bariko baritunganiriza ivyerekeye imigambi umugambi dukoreramo n'umugambi wo gukingira ibidukikije ni muri iyo mvo twashinze company yitwa Janico Bio Company ishira hamwe rihingura amakara ya kijambere avuye mu bisigazwa zo mu mirima hamwe n'ibyo mu nzu bishobora guturirwa hakavamwo umunyota yego hanyuma dukora amakara abiri atandukanye ubwoko bwa mbere ni ikara rimwe ryaka amasaha 6 nkuko muza kubibona amasaha 6 hariho n'irindi kara ritoya rikoresha yaba mu masosiyete asanzwe yaba mu bene gihugu naryo nyene ikiro kimwe gishobora kwaka hagati isaha imwe n'amasaha 2 wow kino kidasanzwe gose je nagenda soma ibintu bigiye bitandukanye umujene mona ngahimbira nyuko aje kubibwira yitwa Juste Niragira hari competition yari yabaye araza kudusigurira umunezero yabigiriyemwo aho yari competition yarimwo abantu benshi bagiye batandukanye ariko akaba yabaye wa mbere yatowe kuba yabaye wa mbere abantu bavuga ngo imvukira ngo zo mu gisagara usanga ngo atamigambi bagira ariko n'umwana wo ngaha nyene n'umwana wo ngaha mu gisagara kandi byose twashobora kubikora kuko kugira ivyumviro cyangwa se kugira ivyumviro byo guteza imbere igihugu ntibisaba yuko ngo uvukira ngo ahantu runaka hano sori wo bikora rero yatsindiye agashimwe k'imiliyoni zitari zikeyi ariko akongera agasaba yuko nkabaza kubona kino kiganiro ndavuga ababosi mu makampani runaka canke abantu baba bashaka guteza imbere abajene mumufashe kuko kuyumvira umugambi nk'uyu wo gushaka kutuza abantu baci biti canke se ibintu nk'ibi birashobora kwaguka bikaba binini igihugu bigashikira igihugu cose komsa turakoresha amakara avuyemwe imicafu nayo ntituze turabona imicafu igihugu kirasa neza rero mon frère shaka kumenya ukuntu wari wiyumva dusigwe n'iryo higano ukuntu ryari rimeze kuba wa mbere vyabisigiye kuri Juste mbere yo gukompeta n'abantu bagiye batandukanye yari feelings imeze gute muri rusange ego ijambere na mbere yuko nshika kuyiganwa ngira nababwire yuko icyumviro caje kuvyerekeye turavye nkuko mu bivuga ingene icigwa ry'ibiti rimeze d'après les statistiques namaze kugira kuko umuntu ariko agira yumvira umugambi araraba mbega uyu mugambi by'ukuri nawukora bizogenda gute tuzoshika guki mbega ni koko nzoba ndiko ndakingira ibidukikije kuko tuko turaraba umufuko umwe w'amakara aho nagenda baza abakora amakara kugira ngo haboneke umufuko umwe w'amakara habaciwe niburi ibiti 5 ari ibiti binini abari ibiti 4 mwiyumvire rero yuko imifuko yamija mu gisagara muce mwiyumvira ibiti biba biciwe mu gihe cyose ifuso ibimanutse ni muri ubwo buryo rero twiyumviriye haje iciyumviro cyuko mbega birashoboka ko tworonka ubundi bwoko bw'amakara tutarinda guhonya ibidukikije kuko ngira murabibona yuko hasigaye hashika mu kwicumi imvura itaragwa neza ariko kera tukira abana uko umunani guheze kw'icenda imvura yari jeje yama ihari ariko murabona yuko kuvyerekeye
ivyerekeye le changement climatique ihindagurika ry'ibihe urabona ko tuba affecté avec cela rero kuri ivyo ngarutse ku kibazo nyacu mwari mumbaje ati kuganya iyo Shika Award yaho baduhaya amafaranga kugira ngo twisanure cyari yabaye umunezero kuri twebwe kuko ivyo dukenera ni vyinshi ivyo tugifuza ni vyinshi muraza kubibona hari amamashini dufise asanzwe dukoresha amaboko amamashini twari tumaze gushika ku rugero rwo gushobora gukoresha umuyaga nkuba kandi urabona yuko n'ikibanza dukoreramo atari kinini cyane bivanye rero n'agashinwe twaronse tuko turisanura hari ivyo tutari bwatungane neza murabona yuko ari tuko turashira ko ama étageur ngiraza kuvyerekana murabona yuko ngaha turiko turasanura tushira ko amabati mu misiza tuzoshira ko n'amamadrier kugira ngo dushobore gukora ahantu hameze neza hugaye hari sécurisé neza rero kuronka gashime kuri twebwe n'ivy'agaciro cyane kuko bituma umugambi ushobora kucugenda neza nkuko tuko turavyifuza nivyo ne turashika kuri yahangiro dushaka vy'ukuri twifuza ko igicapo dushaka ariko biradusuguma bidutuma tuva ku nambuko iyi tukaja ku yindi nambuko ikurikira yego cyane adusigura byinshi bitandukanye aussi tunamenye bitandukanye ku rushanwa yatwaye niko beshingira batabimenyereka bashoye kubimenya murabona ko umutayi yaronse ko ari abantu benshi baronka imitahe imigambi basikijwe gasanga niyo bibandanyije ariko murazogenda mubona yuko koko vy'ukuri kuba wa mbere yarabideservinga rero munyemerere mon frère udutembereze utwereke ama etape ku bintu bigenda biragenda kugira ngo umuntu ashoye kubona rino kara kuko nako ko ari ikara riba rihinguye mu buryo bugaragara kandi iyo yaciye ama processus maremare rero turashaka kumenya ukuntu bigenda kugira ngo abantu babone yuko vy'ukuri iri kara riba rikaragize kuko abantu bashobora kwibaza ngo ivyo n'ibintu bitobera n'ivyondo bakagira bagashira ariko ndabona ama machine agiye atandukanye nasaba yuko rero dutembereza tukamenya ibitandukanye yego murahawe kaze ni machine isanzwe ikora amakara manini yego rero iyi niyo rikora ryakara ry'amasaha 6 yego turashiramo hano tugasubira kandi yego tuyikoresha uko bisanzwe yego ni machine ya mbere ni yaga nkuba yego hariho n'indi machine hano isanzwe ikoresha amakara ya matoya yego turayikoresha turayikoresha mu gukora bisanzwe igasohora ikara yego turabona aho imbere ndibaza aho imbere niho ikara rishobora gusohokera yego aha ducishayo lo mélange turafise ingene tumelange ama produit yacu yego nidufa kumelange uko ariko kose turashiramo hanyuma ikara rikaza gusohokera hari wow kino kidasanzwe yego rero aha abantu bazaguma bavuga ati turakeneye kubona ayo makara iyo ry'amasaha 6 n'ikara rimeze gute reka tubereke ikara uko ryifashe turabandanya turabona ko ari ahantu hagutse kiko arasanwa yego turabona imicafu hano ndibaza niyo muhinguramwo ikara iyi c'est le biochar aha uko mubona tumaze kugira le mélange irimwo y'ama produit turinda kuyavuga kuko ni secret yacu professionnel quand même bizana twavuga nka sorte de produit dushiramo turashiramo urumva la matière première bita le biochar hariyo de binder urumva l'olien hariyo aussi de lighter ituma bishobora kwaka rero izo ni produit ziba mélange à partir y'ama proportion d'avoir ati biochar ni binder inganuko hamwe na lighter inganuko yego tugiye ku makara cyane tuma tugende kuntu etape zose kuntu zigenda nta kibazo etape ya mbere urumva ni yo gushobora gukora biochar kwanza yego reka tugende ku mashini yawe tugende etape amakara turayashikira tumaye tubone ahantu aja kugira turende dushika ku etape yo kubona ikara masaha 6 ariko n'amasaha menshi kabisa yego ngaho imbere yanjye ndabona imashini kinini mbega ikimashini gikora iki ifoto ari inyuma nashiremo agire ngaha gusa yego iyi mashini mubona iyi nico bita le carbonisateur semi industriel yego
irafise n'imotere yayo byose mu kubikora urabona yuko iri hanze tutarayifuka neza nico gituma imoteri twayikuyemo turaza kwibereka imoteri muri stock yego aha rero turashiramo vya bintu byose duturira ngibi nkuko mubibona turabishiramo yego tukaja duturirira hari aho duturirira hari inyuma yego ama bimaze gutanga le biocharge tubikurayo tukaja tubishira hariya wow carbonisateur turafise na régulateur bon le thermomètre industriel yego ishobora gupima jusqu'à 300 à 500 degrés tukamenya yuko turamucana tutagizo gushika kugira ngo turonke le biocharge iri tellement efficace wow yego ndibaza muravyumvise ari basiguriye ijya biocharge canke bijya babwiye ko ahinguramwo na hari hingurirwa kugira ngo imicafu yose nahikusanyirizwa et puis igashobora kuvamwo ijya biocharge bakoresha ano makara ego aho imbere yanje ndabona amakara yanikiye ariko before dukoshika ku makara ndashatse mari gende etape par etape abantu bamenye ukuntu ibintu bigenda kugira abone ko ari ikara do kariti babone ko ari ikintu kiba cyateguwe atari ibintu umuntu ava gufyondagura shire ngaho ama ibintu ego aho imbere yanje ndabona akazu sinzi kandi nabonye harivamwo n'umwotsi kanako gakora iki kafasha iki canke en fait kugira mu bitahure neza ari ama novuga the process ego ama procedure ego hari procedure d'abord yo collecta mucafu hari procedure yo kuca tuja tuyicarboniza ego haje carbonisation acaba le mélange rero kacaba mélange kaca tugira muri production proprement dite à partir ya machine wabonye ego hamata tugira séchage au soleil séchage au soleil shobora guteba bivanye n'igihe turimo ego mu gihe c'ishini ntidukenera yindi séchage muranikira turanikira gusa ariko mu gihe iyiciri dahari cha tugira le four tukayikoramo tukaja dukoresha ry'amakara nyene yiwacu nyene niyo aca dufasha kugira séchage yayo ego en fait ni full ni full idufasha kumisha ningogana ningoga wow ego ndibaza twashika kuri etape y'amakara rero kugira ngo ego procedure zose cyangwa ama process zose aca mubwira umuntu aronka iryo kara twayaba amashini yahingura mwagiye mubibona n'ibindi bigiye bitandukanye rero reka dushike ku makara nyezina makara ndabona ikintu kinini shasi zere vraiment nibaza biramacinga kuko ikara biboneka kari ikara rinini kabisa ego iri kara mubura ngaha niryo rya kama 6 ego irafise imbabura yayo turaza kuyibereka nayo nyene imbabura yayo ego iri rero urarishiramo muri iyo mbabura nkuko tuza kubibereka gusa imbabura yari yo yose imbabura yari urabona ko ari ikintu kinini imbabura yayo yinjiramo iri karanyana wow iri ifite imbabura yayo yego irafise imbabura yayo yego imbabura yayo yinjira muri iri karanyana hanyuma cajyaka amasaha 6 pado gatoya umwe amasaha 6 urazimya canke riguma iri nibazimya bakijwa wakije kandi aya masaha 6 adaheze ntishobora guhera ntishobora guhera rihera riba umunyota canke rihera rihagaze uko nyene ariko rihindura couleur rikaba umunyota wa jaune foncé niho riba ryaheze ukibonamo kanu ka noir nuko hakaba rigishobora kwaka ego iri ni ikara ry'amasaha 6 watubwiye ko hari n'andi makara mato mukora ashobora kumara isaha imwe canke isaha 2 ayo nayo izi nazo n'ayandi iyi nindi sorte y'amamashini umuyaga nkuba wagiye mushobora gukoresha cyangwa twagize pane twifashisha wow urumva ko ari umugambi uteguye habariho na plan B mu gihe vyuma bizobabi bidasezerana bikagira ikibazo ubona ko mushobora guca mwidebrouiller mukoresheje ibikoreshwa n'intoki canke ingufu ego hano nayo namakara matoye amwe nababwira ikiro kishobora kwaga hagati y'isaha imwe ego n'amasaha 2 ego ni ikara ryumutse neza wow biba rimeze nk'ayandi makara yose ego nuko wow kuri aya makara rero nk'ibibazo mva no kubaza nko kuri ikara irya kisa imwe canke amasaha 2 naryo nyene rihera nka riryo rya mbere umunyota rihera rimeze nk'ikara risanzwe harira umunyota nyene rikayonga rirayonga kujya ko ikara itandukaniro rica riba heherero kubera ko itandukaniro ni foroma
n'uburyo rihera biyoshaka gusa mukoresha ni simwe uburyo turikora riratandukanye nari urumva ico bita binder na lighter ziratandukanye nico gituma no guhera bitandukanye ego ariko byose bikenera ivyo bintu byose ego mbega nk'abantu bashaka gukunda umugambi wanyu canke se bifuza kubafasha mu buryo bw'ibifadika navuga ko investisa canke kugira iki bireme ko umuntu ashobora kubatera nk'inkunga akavuga ati ndakunze umugambi w'umujene ndifuza kumufasha vyogenda gute byoshoboka ko umuntu ashobora kuba supportinga mu buryo bufadika bo ego wifuza kudushigikira nukuri turamuhaye ikaze ego rero wasigura ingene bigenda n'ama procedure yose agenda kugira ngo umuntu ashobora kwifatanya na twebwe mu kudushigikira kugira ngo dushobore kubandanya turi muri uyu mugambi no seulement dukingira ibidukikije kandi n'umugambi uri kuratanga n'akazi ku bajene ego mbega twabonye abantu batandukanye ngaha bakora mbega ukoresha effective ingana gute kugira ibi byose bishobore gukora ko vuze ko ari company itanga ubuzi ku bajene mbega mukoresha abantu bangana gute mu gihe ibintu bizotera bikura hozogeraho iba company nigakoresha abajene jigatanga ubuzi ko turabona ko ubuzi mw'iki gihe busigaye bugoye na cyane ego cyane turatanga akazi gushika no munsi tugize kuba permanent bane ego hariho n'abandi babiri ego araba temporaire ego rero nabundi buzi babukeneye abantu bakora butari bwa minsi yose nabo nyene ndibaza ni temporaire ego bivana turashobora gukoresha babiri batatu bangahe ego nk'ubu urabona ko two turasanura hari bajya n'abantu twahaye akazi ko ku munsi bivanye na kujya kuntu twashoboye gutsindira irya prix bikadufasha gushobora gutangura gusanura kugira ngo dukore ibintu bimeze neza biri bien présentable ego wow ni ikintu kidasanzwe ariko twagiye tubona amamashini agiye atandukanye twagiye tubona ikibanza twarako ko mukiri mu nyubako ariko imigambi mu bandanya murangura mbega kugira mutanga akazi nko ku bajene mwiswa abajene bize nyamba tarabize mu gihe bo barabize nabize bijanye n'iki kuko turazi ko ubuzi bw'ishu dafise amashuri menga biragoye kuronka akazi bivana na secteur mbwira umuntu akoramo akazi kiwacu exactement umuntu abayize ariko hariyo l'emploi semi qualifié na emploi qualifié rero qualifié ndumva nshobora gufata nk'umuntu par exemple atize umushire kuba comptable bikunda azomenya gute ko aharura gute azomenya azoja kuri banke gute azomenya ko declara gute ndumva byose ntibikenewe hariho n'ibindi rero bica bisaba yuko umuntu aba ari semi qualifié azi kwandika amenya juste bisaba le minimum ivyo navyo aba semi qualifié byo nibisanzwe umuntu araba formé sur terrain au fur et à mesure ego ukazu ikibanza kibonetse bikenewe ko umuntu yongeramo dufise amashira hamwe tukorana nabo ego baduha abakozi bari semi qualifié bacha batubwira dufise ama contrat nabo nyene ajavuga ati kene umukozi uraza umurihiruku nibiki byose ego bega akazi kanyu mukora naye ma challenge muhura nayo kuko umugambi nk'uyu kuwutanguza ko dusanzwe twumva ngo bizuku ibiki ariko tubona ko ari umugambi bigaragara ko ari umugambi mwiza kandi uri kurafasha igihugu cyane nubwo bitaraba binini gose ariko urabona ko ariyo vision mbega nizihe challenge muhura nazo ugitangura nizihe challenge ugira ko turabona ko guhita uronka isoko cyangwa ugira nk'abakiriya turatse ko abantu bapinga bavuga ati ivyo bintu bakara mu micafu ivyo bintu birashobora kwaka ibintu nk'ivyo mbega izo challenge ugira ura nazo vyagenze gute kugira ngo ukomeze wumva ko bandanye ukora ko turazi igihe ushobora gutanga umugambi abantu haguca intege kumva n'ibintu nabiva mbega kuri wowe ivyo bihe vyashoboye kwavyo gushikira yego ama challenge nabura challenge nizibura ugitangura umugambi yego ugitangura umugambi wawe wizeye ko utangura umugambi ukaje ugenda direct ariko rero intambamyi ya mbere abajene bahura nayo n'amafaranga uburyo lo capital yego dafise rero lo capital biragoye cyane naco gituma n'ubu turacari frene turacafise ahantu tushika amashini turayakwiza ntituraronka ingene tushaka kokipa abantu bakuru banini cyane yego kubera iki challenge ya mbere n'uburyo uburyo bwo gushobora gukora yego hanyuma yindi challenge nuko ugenda urakora uduga ukarondera les clients ukabandanya ivyo navyo bica bisaba yuko umuntu aba determiné aba
non seulement résilient yoba tenace kuko hari igihe birashika ntibibe nkuko ushaka akambere nuko ndabona igihe naza gukorera ngaha twaragize challenge y'umucanwa cyane yego tumara amezi 3 dufise problème ya transfert yo muri quartier yego ndumva nk'icyo kintu ni challenge iza utabiteguye abakozi bategezwa kubandanya kandi n'abakiriya bategezwa kubandanya uco vyidiga ati mbega ndabikore gute ndavyige gute niho gucamo urondera machine mukoresha nakatari tari ngombwa abe electric yego urumva ivyo n'ama challenge tumwe nagenda arahura navyo apart y'ivyo hariho challenge y'ibitoro ingena badushikanira ibikoresho ngaha nibiki byose urumva ni ibintu byinshi ariko je ico noteri intege umujene wese ufise determination yego na tenacité yego urumva kuvuga ati jewe uko ndabigenza ko sindekura ndabandanya ndakeneye gushika ahantu yego challenge nizoba obstacle nini ariko zoba ari nk'ingazi ikwiga iguha kandi kumenya ingene uvyifatamo uduga ushobora kuresista yego kuko n'abarundi baravuga ati ngo namvura idahita challenge rero ni ibintu vyamaho ni ibintu biza birababaza kandi biradufasha kugira ngo tube undi muntu muri urugendo yego twarabonye nyiricubahiro mukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye asigaye ari umuntu atera intambwe ya mbere mukoreka yuko ashigikiye ugwaruka twavuga ngo ni mujama w'abajene mbega wewe utewe iryo teka ryo guhura nawe niki kintu ushobora kumusaba kubijanye n'ubufasha ku mugambi wawe cyangwa se niki ushobora kumusaba muri rusange ego icambe na mbere ngize iryo teka ryo kumwakira cyo bari ikintu kidasanzwe ego yo bari reconnaissance ku kazi tuko turakora kwitunganiza umugambi tuba tubona yuko hari ahantu tumaze gushika kugira ngo nyene icubahiro ashoboye kutugendera yego hanyuma ico twamusaba nuko asanzwe ashikira abajene nuko yo dushigikira natwe yego mu buryo yo dushigikiramo simaka aduha uburyo yego ashobora kudufasha biciye mu ma structure ahari za bish za payeje akadufata mu mugongo mu kuronka ingurane vyihuse kuko ni kenshi ingorane duhura nuko uburyo kubushikira nk'uko mu gihe kandi no mu mwanya ushoboka bigoye rero tushoboye kuronka iyo novuga ati ako karyo ko kumubona twamubwira yuko ahanini twamupresenta umugambi aho twifuza gushika n'ivyo dushaka byose bikenera uburyo tukamusaba yuko nimba hariyo une équipe yo dufasha kutwakompanya kugira ngo uburyo budushikire byoroshe cyo bari cishi cyo bari ikintu ciza cyane yego kuko abadepoje ama dossier ni benshi muri ayo ma structure yose ariko birafata umwanya yego wow nikiri gikomeye cyane two turasozera ikiganiro mbega kuri wewe umugambi wanyu twabonye hajya kuri pancarte two turinjira ngaha muri company twabonye vision mufise mbega appareil ya niye yindi ntumbero vuga ati twebwe nka Jenico Bio Company turivuza gushika kuri ibi nibi turivuza guteza imbere kuri ibi nibi kandi nkongera nkagusaba umpere message ugwaruka ariko barakorana nanjye kugira ngo duteze imbere igihugu mu bintu bifatika ko turabona imigambi ni myinshi vraiment wa ibintu byinshi biko biva mu gihugu cacu bitenze kuva hanze niye message ushobora guha abantu nihe vision mufise kuri Jenico Bio Company yanyu ushobora guhingura n'amakara vision dufise nuko twifuza d'abord yuko amakara yacu yosubirira amakara yose asanzwe akorerwa ngaha kugira ngo dukingire ibidukikije ego iyo niyo vision dufise mission nayo ni nuko kuyakora tuyashikana ku bantu rero vision nizogarukira mu Burundi gusa tufise vision yuko dushobora no kuja n'ahandi ego no mu bindi bihugu tukashikira tugakorana n'abasanzwe bari ku kivi kuko ndizera yuko sijeje nyene ndi ku kivi rero n'izindi nganda ziko zirakora hanyuma message noha abajene nuko byukuri ndabatumirire kwikorera imigambi il est vrai gukora imigambi ni kuva muri urumva nuguheba akazi wari ufise ukaja mu kandi kazi birateye ubwoba kandi benshi biravuga ati none mu gihe bitazogenda neza imyaka nizo biri kiranjana nzorondera ryari ivyiwanje cyangwa ivy'umuryango ariko ikintu ni kimwe
ufise la vision nukuri ndabatera intege yuko botangura umuntu atangurira hasi akagenda araduga buke buke akaba afise umutima wo gushobora gutena fasi y'ibizoza byose bimutuma adashobora gutena. Yego dusozera rero twavuze byinshi ariko ntitwavuze mbega wifuza no makara yo yasanga he hari ama marché azwi canke se mutangana imbere kugira abantu bamenye noneho ko umuntu ashobora kuronka ayo makara canke n'ama produit yanyu. Ego nitura developer ama point de vente uko biri mu bintu bisaba uburyo. Ego ko ama point de vente abakozi bace bajamo n'ibiki byose bijana. Ariko pour le moment turagira ama livraison à domicile en fonction yaho umuntu atumbere n'ahari. Ego mu ma quartier nord ndibaza uyakeneye wese biroroha. Ego à part centre na sud. Rero aboshobora kuturonka ni kuri 67 041 Ego 418. Ego Ndasubiramo kandi 67 041 418. Ego Ego cyane. Wow. Ego bakunzi bwo kuri complex reka fate kano kayanda bashimire kuba mwadukurikiranye du début à la fin nkomeza kubivuriza kandi Noheli nziza ndetse n'umwaka mushasha mwiza nongera shimira wewe umaze gukora subscribe kuri complex mandaye mukora subscribe musharinga kugira dukomeze dutizanya imbere rero nyuma dusozere twagiye twumva byinshi bigiye bitandukanye twagiye tubona ama produit ego umwana w'umurundi arashobora gukora ikintu kandi umwana w'umurundi arashobora kwiteza imbere agateza imbere igihugu biciye mu vyumviro vyiwe n'ubwenge Imana yamuhaye. Rero mo frère ndagushimiye kwa mwatwakiriye no kwa mwadusigura byinshi bitandukanye tugusaba usezera abafana cyangwa se abakunzi bacu badukurikiranye ndetse n'abasanzwe babakurikirana ntaga promotion bategurira. Ego ndabashimiye cyane. Ego ndabashimiye cyane yuko mwashoboye kutwiyumvirako. Ego kubakira n'icintu vy'icubahiro kandi turabashimiye. Aba journaliste n'ama media n'aba partenaire bakomeye cyane kugira ngo ibyacu bishobora kumenyekana. Ego mumve rero ko tubashimiye. Turashimiye nabo bose bashoboye kudukurikirana n'abazodukurikirana biciye muri ku buhinga ngurukana bumenyi. Ego za YouTube n'izindi. Rero turabashimiye cyane. Ego tuko turasozera umwaka twifujije Noheli nziza. Ego n'umwaka mwishasha mwiza. Ego turabashimiye cyane murakoze cyane.